nitwa Nivyimana Bibiane, nkaba nkora ibirato ndabikorera muri quartier Kibenga, Avenue Lendi, numero 55, croisement Mercredi. Jewe ndi umukenyezi, ndubatse, mfise abana babiri, nta kandi kazi mbangikanya kubikora, nibyo nkora byonyene. Ibi nabitanguye muri 2019. Jewe nari nsanzwe ndavyimvamwo kuva nkiri inkumi, mugabo sinabona aho notangurira. Hama maze kugira kubaka, ndabona umuntu abikora, novuga agira nka cordonnerie, nca ndagenda ndaraba, nca ndamubaza mbega ntivyokunda ko munyigisha, aca aranyemerera. Mugabo anyemereye naciye nja kubaza umufasha wanje, umushinga ntahe wanje, hanyuma aca aranyemerera kuko yari asanzwe azi ko ibintu vy'iminwe ndabikunda cane, novuga ko yari domaine yiwanje. Abinyemereye naciye ntangura kuvyiga, nta ngorane nimwe bimutera kuko arabizi ko ndabikunda kandi nawe arabikunda. Nkuko musanzwe mubizi mu bihe turimwo ubu, ntibishoboka yuko umugabo ariwe agira ashobora gutunga umuryango ari umwe. Arashobora kuvyuka akagenda ku kazi akaronka canke ntaronke. Bisigura yuko atarose, nanje hari igihe mba narose nkashobora guterera mu vy'urugo nanje. Birafise akamaro kanini cyane kuko umufasha agiye ku kazi azi yuko atawundi muntu ashobora kugira ico azanye mu rugo, biratuma ruha mu mutwe kubera iki yabuze ayumvira ati mbe basha nashika muhira bigenda gute. Ariko azi ko nawe watonze ku kazi arashobora kwiyumvira ati peut-être aza kuronka na 5000, arashobora kudufasha. Rero ivyo birafasha cane mu rugo, nka jewe biramfashije cane gose, kandi n'umushinga ntahe wanje aravyishimiye kuko biradufashije. Kubisanzwe nta gikorwa na kimwe twovuga ngo ni c'umugabo gusa, ni kimwe gusa, ni guhindura ivyiyumviro mu mutwe. Jewe vyaranyoroheye cane kuko ikintu ugikunda ntigishobora kukubera ikintu kigize cane, kigoye cane. Bisa icambere ni ukuba ugikunda ikaba ariyo ngabire yiwawe, ukaba uciyumvamo. Ibisigaye nibisanzwe kuko umuntu kugira ngo ikintu cyose ugishikire hari ikiguzi ubwirizwa gutanga. Jewe sinovuga ngo birangora kuko ndavyiyumvamo kandi ndabikunda. Je nta ngorane kubisanzwe ndabibonamwo, ndabikora binyoroheye, nta ngorane ndabibonamwo. Uruhara rw'umugabo mu iterambere ry'umukenyezi, icambere coco nuko umugabo yumva ko umugore nawe ashoboye. Hama umugabo agatera intege umugore wiwe akamubaza ati mbega wewe wumva wokora iki? Yamubwira ico yumva ko ashaka gukora, akamutera intege ati genda, tangura, birashoboka. Ntaca amuca intege ngo yaha ngo ntavyo woshobora, ngo ivyo ngo abakenyezi ntavyo bashoboye. Amutera intege amubwira ati birashoboka. Ko nka jewe igihe nabimubwira umugabo wanje yaciye ambwira ati genda umubaze uwo muntu uti none vyosaba uburyo bungana gute. Hama nca ndagenda barambwira amahera nshobora kuriha kugira nige, aca arampa ubwo buryo nca ndagenda kwiga. Mu mezi 6 bari bansohoye bambwiye bati ubu urabizi. Hama aho nagiye kwigira naho n'umugabo naho nyene yabinyigishije, yambwiye ati ngiye kumusaba ko no kwiga, yambwiye ati ndaryohewe cyane kubona uri umukenyezi ukiyumvira ko ushobora gukora ibintu nk'ibi, ati karibu kandi ndakwigisha kandi ndabizi kubera ubikunda uzobishobora. Kandi uko yakabivuze naciye ndabishobora. Inyuma y'amezi 6 yaciye ambwira ati ubu unye ndabona ko wamenye kimwe ushobora kunkorera cyangwa ukagenda kugurura ivy'iwawe. Ndamubwira nti reka nzuze ndagura ibikoresho kimwe mugabo nze kugurura ivy'iwanje.